Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga by'Uburundi. Izina ryanje ni Feliciano Bankuka, muramenyereye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Intumbero yacu ni uguteza imbere ururimi rw'ikirundi. Tuributsa amajambo ari muri urwo rurimi, abayazi bakayamenya, abatari bayazi nabo bakayamenya. Hanyuma turasigura kandi imvugo zimwe zimwe z'ikirundi, tugashikiza kandi imico n'imigenzo y'ikirundi tukaza turayibutsanya. Nuko rero kuri uyu munsi uri hejuru ni igenekerezo rya mbere Nyakanga umwaka wa 2024, ni ku munsi w'Imana. Turi n'iteka ntangere ryo kubashikiriza ivyatunezereye muri indwi irangiye bijanye no guteza imbere ururimi rw'ikirundi. Nuko rero nk'uko amakuru dukesha iradiyo nkuru na televiziyo y'Uburundi hamwe n'ibindi binyamakuru nka Isanganiro, twarashoboye kubona yuko ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 28 Myandagaro umwaka wa 2024 habaye inama ihambaye mu gisagara ca Bujumbura ifise intumbero yo guteza imbere ururimi rw'ikirundi. Ubwa mbere rero ni iciyumviro cavuye ku bantu b'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho bimviye yuko ikirundi bogishira ku mbuga hwaniro, akaba kuri Google Translate. Ico rero babonye yuko coba ari ikintu gihambaye cane ku rurimi rw'ikirundi. Hanyuma rero kuri ivyo vyabaye kuri uwo munsi wa gatatu, bikaba vyari ibintu vyiza cane kw'iteka ry'igihugu cacu n'ururimi rwiza rw'ikirundi. Umushikiranganji mu vyajejwe harimwo kumenyesha amakuru yaravuze yuko guteza imbere ururimi rw'ikirundi bizoshikana igihugu kuri rya terambere ry'imbonakazoza, aho tuvuga yuko Uburundi ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ico nico cambere rero, guteza imbere ururimi rw'ikirundi bizodushikanako. Baravuga ati mbega nkawe nimba utumvise ayo makuru wokwibaza uti mbega ibindi ururimi rw'ikirundi rugiye ku mbuga hwaniro rushobora gufasha nibihe? Ivyo rero reka ndabigushikirize. Erindi Uwimana, umwe muri abo baje bava mu gihugu ca Amerika, abona yuko gushira ikirundi ku mbuga hwaniro bizofasha abana b'abarundi baba mu bihugu vyo hanze canke abavukiyeyo kwimenyereza ururimi rw'ikirundi. Ni ukuvuga bashize ikirundi kuri izo mbuga hwaniro bizotuma abana b'Uburundi bari hanze, abavukiyeyo canke abagiyeyo mu nyuma, bimenyereza nabo ururimi rwabo rw'amavukiro. Ikindi nuko n'umurundi wese akeneye kumenya ijambo ry'ikirundi arirondeye kuri izo mbuga yoca arironka agaca abona n'insiguro yaryo. Ico ni ca kabiri. Hanyuma rero nuko ikindi kigira gatatu twobabwira co cizwe, babonye bariko barahuza ivyumviro nuko n'umunyamahanga akeneye kumenya ururimi rw'ikirundi navyo bizomworohera. Nuko ivyumviro urumva tugerageje gusobanura ku vyashikirijwe, ivyumviro bikuru bikuru ni 4 vyotuma duteje imbere ururimi rw'ikirundi, ico vyoshobora gufasha. Ivyo rero uko biyumviriye nuko translate, nuko hoba nk'ijambo ry'ikirundi hagaca haba n'irisigura mu rundi rurimi. Ivyo rero nanje vyaranezereje, mukaba ari byo mumaze kubona maze gutanguza kuri Nyibutsa Akaranga TV, aho tuvuga ijambo ry'ikirundi tugaca twerekana ishusho ryaco
ry'ico kintu tugaca tucerekana kuri Nyibutsa Karanga TV. Umuhora wacu tumaze badushiraho urakorera kuri YouTube, kandi mwarabonye yuko no kuri Facebook naho nyene twatanguje, tukumva yuko natwe tugira ko dushimira mwebwe mwese mudushigikira kugira ngo urwo rurimi rubandanye rutera ruja imbere, kugira ngo ntirushobore kuzimanganya, kuko ivyo gukora ari vyinshi nk'uko